Kwigenekerezo rya gatatu gitugutu no mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Emmanuel Sinzohagera aherekejwe n'umuryango wiwe yarifadikanije n'abene gihugu bo ku mutumba Nyabibuye wo muri komine Shombo y'intara ya Karusi mu bikorwa vy'iterambere rusangi byo gusiga isima mu birasi vy'ishure riri kuri uwo mutumba. Mwijambo yashikirije nyakubahwa Sinzohagera yarakengurutse ingene abanyeshure bo mu ntara ya Karusi bama baronka umwimbu ushimishije mu bijanye n'ivyigwa. Yongeye arashima ingene amahoro n'umutekano bisasagaye muri iyo ntara, acahamagarira bene gihugu gukingira ibidukikije mu guca imikobeko no gutera ibiti bitonona isi ndimwa. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarongeye ahanura abanyakarusi cane cane urwaruka birukira kuja gupagasa mu gihugu ca Tanzania ko bobiheba ahubwo bakijukira kuja mu makoperative kugira ngo bakore ibikorwa vyo kwiteza imbere. Kimwe twosaba abanyakarusi dukingire ibidukikije, imisozi myinshi muci imikobeko, muteragire ibiti kugira ngo nanone tugwanye inkukura. Murabona ingene udutumba tumeze, iyo muretse imvura igatwara burya buryohe igasi ikisigara igaragara kandi ari bwo butunzi Imana yaduhaye dutegerezwa gukuramwo ibitunga vyose. Isi rero ngo ni ngombwa tuyibungabunge kuko nkamwe tutogwanya inkukura, nubwo numvise nyakubahwa Amatari yavuze ko amase yamaze gushika mu ntara. Amase nyine ntakwiye igihe mwogenda kuyashira kw'isi idafise akanovera. Ni ngombwa ngo dukingire igasi, duce imikobeko, hanyuma duteragire ibiti bibana n'indimo kugira ngo nanone muri wa mugambi yo Burundi urambaye igihugu cacu kibashe kuba vy'ukuri igihugu ciza kirimo akaga keza. Turandagure imikaratusi iteye mu myonga kubera ko imikaratusi iramara amazi, amasoko menshi aramaze gukama kubera ko bagiye gusanga ahantu hateragiye imikaratusi inwa amazi menshi bigatuma amasoko agenda akama, kandi aribwo butunzi nabwo Imana yari yaduhaye isi imera, iduha n'amazi meza. Nta bindi bihugu mu bisanzwe ushobora kugenda mu myonga ukanwa amazi yo mu myonga atari igihugu cy'u Burundi. Kw'isi nzima ni igihugu cyonyine ushobora kugenda mu myonga ukanwa amazi kandi ntagire icuba. Niyo mpamvu dukwiriye gukingira ayo masoko y'amazi, tugakingira isi yacu ndimwa bikagenda neza kugira ngo natwe tubashe kurima twimbura, hanyuma abene igihugu tubashe kuronka ivyo turya, hanyuma usesekara tuwushore turonke agafaranga. Ibyo tubigize nyakubahwa Amatari Musitanteri yangorane wariko uravuga z'abantu bagenda gupagasa i Tanzania zoca zihera kuko baba bagiye kurondera kanoti. Ariko nagira ndabibira akabanga nuko amakuru dufise nubwo abantu bagenda gupagasa i Tanzania baragenda bagakora, hanyuma hageze ko baguhemba baca bavugana n'abandi bakaca bagutegera bakaca bakwaka amafaranga ukaca utaha imbokoboko, kandi wari umaze umwaka wose ukora. Gwaruka muri ngaha imisore abagabo mumba mukunda kugenda muri ivyo, murumva yuko n'abagenda bakorera ubusa aho n'igihe batakwishe ko ari nabo bica. Rero nibaza yuko nta Imana itoguhezagirira kandi nta Imana itoguhera umugisha. Kira noneho leta mvyeyi leta nkozi mu mwaka uheze amakoperative barahingurana miliyoni 10, kandi no mwaka koperative azozongera miliyoni 10. Vyumvikana yuko mugiye hamwe mugashira ingufu hamwe muri izo koperative ntaco buza ivyo twirukira hanze tutobironka ngaha. Izo nguvu dutwara hanze kubaka ikindi gihugu reka tuzikoreshe mu kubaka igihugu cacu, tuzikoreshe mu kubaka intara yacu, kuko murumva yuko niyo mugiye mukagaruka musanga hari izindi ngorane. Kandi noneho biragoye mugabo agiye akamara umwaka hajya urugi rwaguguruye imbeho ica yinjira, hariho abandi bagabo imitima yaheze baca batangura kwigenza kuko babonye nyene urugo rugaragara nta mugabo ahari,
none mwashaka bigende gute? None amafaranga aho ugiye kuyarondera ugasanga umuryango warahonye, wumva ayo mafaranga yo kumarira iki? Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi harimo ingingo zikingira imiryango. Dukwiye kumenya ko umuryango ari ryo soko ry'iterambere. Naho wowe ugiye kurondera amafaranga, mugabo ugasanga umuryango wawe waramaze gusambuka, ayo mafaranga ntaca kumarira. Kuko ndizera yuko ikiba gitumye ugenda ni kugira ngo ugiye kurondera umuryango. Mugabo rero nkamwe ugaruka ugasanga umuryango wamaze gusambuka, navyo urumva ntaco bikumarira, ntaco biheza bikumarira. Nyakubahwa Sinzohagera yaboneyeho kandi akaryo ko kumenyesha bene gihugu bose ko hari umurwi mu nama nkenguzamateka uherutse gushirwaho kugira ngo abafise ibibazo baze barawitura. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarongeye kandi aratanga impanuro zitandukanye, harimo kuvyara ku rugero, kwirinda amatati no kwitwararika abana bo nikora. Abatowe ku mitumba nabo yabasavye ko boba abavyeyi koko. Hari ingorane bavuze ijanye n'injyana y'amatongo. Ni koko mu ntara ya Karusi umutekano urahari muri rusangi kandi amahoro arahari, ariko urumva yuko ibihungabanya amahoro n'umutekano haca haza ico kibazo c'amatongo. Kira noneho nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi ari we mucamanza mukuru yarayuguruye umwaka mushasha w'ubutungane, kandi mu ijambo yashikirije yarasavye yuko by'ukuri ubucamanza botunganiriza abantu koko, hanyuma injyane zikagabanuka, kandi noneho hagiye no kujaho amategeko yiga ubucamanza bwo kumugina, bwa butungane bwo kumugina bukagaruka, kuko itongo mu isanzwe ribonanirwa nyine ku itongo, urubanza rugacirwa ku itongo. Twizere yuko izo ngingo nyene icubahiro umucamanza mukuru ariko arafata zizotuma zigabanya injyane zifatiye ku matongo. Nyuma nuko gutevya usanga imanza zaraciye, umugabo ugasanga ishirwa mu ngiro yazo irafasha umwanya. Ibyo navyo nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabigarutse ko asaba yuko bonyarutsa gushira mu ngiro imanza ziba zaciwe kugira ngo tugabanye injyane zifatiye ku matongo. Ariko hamwe n'ivyo nagenda bamenyeshe yuko mu ntara ya Karusi murahiriwe, kuko urongoye umugwi wo kumviriza ibibazo by'abene gihugu ni Nyakubahwa Mukenguzamateka Jean Marie, niwe arongoye uwo mugwi, nawe n'umuvuka ntara w'iwanyu. Nimwamufise ikibazo hakwihanira, hakuja muri izo njyane zo kwihanira, muramushikira umuvuka ntara w'iwanyu, mumushikirize ico kibazo, hanyuma azobafasha ingene gikemurwa bitiriwe biraja mu bwicanyi, bitiriwe biraja mu nguvu. N'umukenguzamateka w'iwanyu, ni mwe mwamutoye, kandi ni warongoye n'uwo mugwi mu nama nkenguzamateka, kugira ngo uzurumviriza akabaciye abene gihugu, hanyuma nk'abo mwatoye tubafashe gushika aho mudashobora gushika.